ikintu cyose uzokwitabamo umuhamagaro w'Imana uhejeje class 3 cyangwa utaranayiheza ariko avuga ngo ndashaka kwiyangaja mu gikorwa c'Imana, ndagomba kubibutsa yuko abantu b'Imana ikisi igikorwa c'umuntu. Asangwa Eliezer yabaye fidèle ku gikorwa ca Abraham, a plus forte raison twebwe dukorera Imana isumba vyose. Haleluya. Umuremyi w'ivyo tubonesha amaso n'ivyo tutabona, asanga dukorera Imana ikomeye umunsi mwizoca imanza. Umuntu wese kuri tasha ariko nawe woza toilette, nawe ucomeka câble, nawe ugira gute, hagomba kubaho ikintu cerekana reverence ufise ku Mana, honneur n'ukubaha ufise ku Mana mu kintu uri kurakora. Kandi ukibuka naho Abrahamu yaguhaye igikorwa, naho umurongozi wawe muri departement yaguhaye igikorwa afise faiblesse kanaka canke atari perfect nkuko wavyibaza, ukibuka yuko utiyangajije ku murongozi, ukibuka yuko igihe wazangaho ukiyandika kuri liste ngo ndinjiye mu gikorwa, ego wa réponse ku murongozi wawe direct, ariko ico wavugaye n'umurongozi, Dieu était témoin de ton engagement. Iyo ubwo bwitonzi buhari, niyo respect ihari, niho gukorera Imana biheza bikazana umugisha. Kuko Imana iraraba mu mutima wawe ikabona yuko urubaha ico ukora, uravalorize ico ukora, ntureponda ku bantu. Ego Abrahamu si wari umaze amezi waragiye n'amashamo, nta na telefoni ihari, nta na WhatsApp. Abrahamu ntiyashobora no kumenya ngo ngirira selfie ngo nyereka ako gakobwa, munyereke, gira video call munyereke. Iwabo ni he asa gute, muvugishe ico ndaba, muvugishe kamera kashe, no, nta verification nimwe yari ihari. Ariko uyu mugabo yari yagiye yikoreye umutima Abrahamu wose yamuhaye. Nico gituma natwe no munsi tugenda twikoreye umutima Yesu yaduhaye. Arakeneye abana, abari kure arakeneye kubegereza, abari hafi arakeneye kubegereza. Imana iri kirarizwa n'abana bayo bazibire ngaho mu isi. Nico gituma twebwe abakozi, kuko Imana itahari, abantu ntibabasha kubona Imana, babona twebwe abakozi. Eliezer yagiye ari une représentation ya sebuja. Bibiliya itubwiye ngo yagiye atwaye ibintu byose byankenegwa, atwaye ubutunzi, agiye atwaye ibintu bidasanzwe, yari atwaye ibintu byose byankenegwa kugira ngo bituma abantu babona sebuja naho batamuzi. Nta foto ya Abrahamu yari ihari ico gihe, nta n'ingene yari afise raconte, ariko les biens matériels, ubutunzi bwa sebuja, igihe ariko avuga ngo databuja n'umuntu Imana yahezagiye, na cortege y'ibintu byari bije biherekeje Eliezer, byarashobora gutuma abantu babona sebuja ataboneka, ariko bakabona Eliezer, bakaba barabonye databuja ataboneka. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma natwe bw'ishengero rya Kristo, Imana yaduhaye ubwiza, iduha ingabire, iduha uburyohe, iduha abantu baturongora nk'uku kumvura baye connect wajurushe, abantu nk'aba ba Arsena karturongora, ukumva afise ubwiza, ukumva hari uburyoha degaja. Ariko ivyo byose nuko Imana imaze kumuhamagara yaramupakiye kugira ngo Imana itaboneka ibonekere mu bantu, kuko abantu Imana yarabatungishije kugira ngo babe une représentation y'Imana itaboneka, bifatiye ku vyo yabatekeyemo, kugira ngo bishobore kuresha, kugira ngo bishobore kudraga la fiancée, kugira ngo Imana ya Arsene utarabona ariko wowe yabonye uyikunda utarayibona kubera ingene yikweretse, kuko yaramutekeyemo ibintu bituma wowe ikunda utarayibona kuko wabonye Eliezer.